Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye ubutegetsi butabushaka ko mumenya yose turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku rupfu rw'umutegetsi ukomeye cane, bivugwa ko yoba yishwe n'umukenyezi wiwe, ariko bikaba byababaje abatari bakeya kugeza no ku mukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Murabikurikira mu ido nido ry'amakuru. N'andi makuru menshi ahambaye cane agaragaza ibinyoma bya CNDD-FDD, aho benshi bemeza ko byanze bikunze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ushobora gushikana abarundi, kubera ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye nka byose yasezeranije abarundi ntiyigeze abikora. Nabyo nyine murabikurikira mu ido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku njyane zihambaye cane ziri muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu byamaze gukomera kugeza aho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca atangaza ko yitandukanije na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bikaba bibaye nyuma mbere yuko hariko haritegurwa amatora mu gihugu c'u Burundi, amatora bigaragara ko azakorwamo amanyanga atagira izina. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, weco busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akaneka koryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umugore niwe yicishije umugabo akoresheje umukozi n'abandi. Miliyoni 12 nizo zatumye Pascal Nshimirimana agandagurwa. Pascal Nshimirimana aheruka gutorwa ikiziga mu nzu imwe mu gikoni, mu nzu iwe mu gikoni kwa 21 ukwezi kwa 10 2024. Yari yaburiwe irengero guhera kwa 18 ukwezi kwa 10 2024. Ubwa nyuma yabonekanye hari mu ijoro ryo kwa 17 ukwezi kwa 10 2024 atashe avuye mu bunywero. Mu nyuma umukozi w'umuhisi yarahagaritswe kuko yari yiketswe muri urwo rupfu, bitumwe nuko abanyagihugu baje kurondera Pascal muhira iwe bakamubura imbere y'umutaga wo kwa 18 ukwezi kwa 10 2024. Ariko inyuma y'umutaga wa mukozi agaca abonekana akibwirira abanyagihugu ko wewe yiviriye muri ville atazi iyo sebuja ari. Ubundi yaciye ahagarikwa mu nyuma yabaye Emeline Munezero yahora yubakanye n'umuhisi Pascal Nshimirimana. Bakaba bari bahukanye mu kwezi kwa mbere 2024. Emeline yaciye agenda atwaye abana 5 bari babyaranye, acasha kuba muri quartier ya 4 Ngagara, nk'uko twari twabishikirije mu nkuru ya mbere hano tugitabariza Pascal. Amakuru adushikira yemeza ko Emeline Munezero amaze guhagarikwa yahavuye yiyemerera ko ari we yateguye agandagurwa ryo bahoze bubakanye. Emeline yavuze ko mu gutegura urwo rupfu yatanze amafaranga y'amarundi miliyoni 12 ayaha abagabo 3 bafashanije n'uwo mukozi wa Pascal mu kumwica. Abagabo 3 tudashimye kuvugira hano ntibarafatwa, boba bakironderwa kugira ngo bafatwe. Emeline Munezero kuva yahukanye n'uwo bari bawakanye yagumye akora akazi ko kudandaza ibifungurwa bitandukanye harimo umuceri hafi ya Canike mu gisagara ca Bujumbura, mu kibanza umugabo yari yaramurondereye bakibana. Inyuma yo kuvana, Emeline yoba yaragumye ahigira umugabo wiwe kubijanye n'amatungo, anamubwira ko inzu abamwo azotegerezwa kugurishwa nk'uko byemezwa n'ababanyi b'umuhisi. Tumenyeshe ko mu musaza wa Emeline Munezero yari yafashwe nawe nyine
ku mvo z'amatohoza ariko yahavuye arekurwa kuko amatohoza yerekanye ko ataruhara yagize mu kugandagura umuhisi. Ibi bintu byababaje abarundi batari bakeya kugeza no ku mukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye avuze amajambo akomeye cyane akerekana ko ibi bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi birengeye ubwenge, kandi akerekana ko abari kubigiramwo uruhara bose bashobora guhanwa, naho benshi bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye kwama mu majambo gusa ntagire icyo akora. Nyuma y'ibi byose byabaye, Pacifique Ninahazwe, umurundi ujejwe gutabariza abarundi bari mu kaga akaba aharanira agateka kazina muntu, yahaye impanuro abamaze gutandukana n'abagore babo kugira ico bazajya bakora ndetse no kugira ibyo bazajya bitwarika mu gihe cyane cyane abona ko umwobo mwari mwubakanye acuditse n'abakozi b'iperereza. Wa mugabo ukaba ufise amatungo akomeye, hanyuma mugatandukana n'umukenyezi wawe ariko mukaguma gutyo atakwahukana, divorce. Mu Burundi bw'uno munsi uramenye ko ubuzima bwawe bushobora kubangamirwa ku buryo bukomeye cyane. Byiza mwobiheza neza kugira ngo ayo matungo ufise ntazobe intandaro y'urupfu rwawe. Ukabona hoho umwe muri mwebwe arafatanye n'abakozi b'iperereza canke bamwe mu bakorana nabo, iminsi yawe izoba iharuye. Bamwe mu banyuruzwa n'iperereza muri kino gihe harimwo abazira ibintu nk'ibyo ariko bikambikwa ibijanye n'umutekano. Hari abariko baricwa gutyo. Nimba mwahisemwo gutandukana, nimuhibiheze neza mu mategeko, hako muguma mubohanye bigakwega impfu. Fata akanya wiyumvire, ufise imiduga, ufise amazu, ufise amahoteli, ufise amasosiyete n'ibindi byose byasigaye kuri wewe. Uwo mwari mwubakanye yagiye gutyo, amatungo ntiyagabuwe. Ni gute azobafatana n'abicanyi bo mw'iperereza, nawe ukaguma wenyine muri bwa butunzi kandi azi ko upfuye buca bumwegukira? Mu Burundi bw'uno munsi uri umutunzi ugatandukana n'umugore mudakoze divorce, ukigumira mu mutungo wenyine, bisa no kwiyahura kandi ubirora. Ntimunyumve nabi, jewe sinashatse kuvuga ko abakenyezi ari bo babi. Ibintu umugabo n'umugore basambura urugo rwabo biva kuri bose. Impanuro yanje nayitumbereje ku batunzi batandukana n'abagore babo bakaca bigumira gutyo batagize divorce. Ibyo bintu biriko birica abagabo muri no minsi kandi batari bakeya, ariko ibiba byatumye bavana ntaco ndabivuzeko. Yaba abagabo yaba abagore nta na bamwe boroshe muri kino gihe. Ibi byanditswe na Pacifique Ninahazwe, umurundi ujejwe gutabariza cyangwa se uharanira agateka kazina muntu, aho yahaga impanuro abagabo ababwira ko igihe batandukanye n'abagore babo bagakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bitungane kandi kugira ngo ibintu bice mu mucyo, kuko biraboneka neza ko aho igihugu kigeze muri no minsi ari habi cyane. Tugaruke nanone ku nkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda, aho ambasaderi Dr Libere Ngendarahayo, imwe mu ncabwenge z'u Burundi, aherutse kwitaba Imana. Dr Libere Ngendarahayo yari yamenyekanye cyane muri Mukakaro 1993 aho yagenwa na Perezida Mirecho Ndadaye kuba umushikiranganji w'amashuri mato, ayisumbuye na kaminuza. Ubwo bushikiranganji yabumazemwo imyaka 3 kuva muri Mukakaro 1993 gushika muri Mukakaro 1996. Ku ntwaro za Perezida Ndadaye ntaryamira ntibantunganya. Uyu mushikiranganji yajejwe amashuri y'u Burundi mu gihe kibi cyane, aho hagumye havugwa ubwicanyi mu mashuri atari make, abana b'u Burundi baricwa atagitabara. Bamwe mu bwicanyi bukivugwa cyane ni abanyeshuri b'abatutsi bo muri ese Kibimba batuririwe kw'ibubu kuwa 21 ukwezi kwa 10 1993, be n'abanyeshuri b'abahutu biciwe muri kaminuza y'u Burundi kuwa 11 ukwezi kwa 6 1995. Umunsi w'Imana uheze igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 10 2024, ambasaderi Dr Libere Ngendarahayo yaritabye Imana mu gihugu c'Ubufaransa. Hano turagaruka ku byaranze ubuzima bw'incabwenge
yajejwe amabanga ahambaye mu Burundi. Incabwenge ikomeye Libere Ngendahayo yavutse mu mwaka w'1950 ku mutumba wa Gashiru komine Kabarore mu ntara ya Kayanza. Inyuma y'amashuri yisumbuye Libere Ngendahayo yinjiye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cyo kuvura ibitungwa. Yahora avuga ko ari we Murundi wa mbere yashoboye guheza ico gisata mu mwaka w'1971. Inyuma yahavuye aja kubandaniriza muri kaminuza y'Irije mu Bubiligi, aho yaronkeye mu mwaka w'1976 urupapuro rw'umutsindo rwa dogitora muri medicine vétérinaire. Nyuma yaho yarabaye umuganga w'ibitungwa mu Rwanda no muri Tanzania, imbere yo kuja kubandanya amashuri muri kaminuza mu Bufaransa, aho yaronkeye urupapuro rwa dogitera muri science biologique. Mu mwaka w'1989 niho yaruronse. Libere Ngendahayo yarabaye umushakashatsi yongera arigisha muri kaminuza zitari zikeya. Mu Burundi yarigishije muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1992 gushika mu mwaka w'1993 no muri kaminuza y'Ingozi. Incabwenge iri mu Barundi bake bari barashoboye kugera ku mpapuro z'umutsindo zibiri zo mu rwego rwa dogitora. Umunyapolitike ukomeye cyane Libere Ngendahayo yinjiye mu bya politiki akiri muto mu myaka za 70. Yahereye mu mahari w'abanyeshuri b'Abarundi, abanyeshuri b'Abahutu baharanira ko ibintu bihinduka mu Burundi, bari mu Bubiligi, umuhari Priroba. Umunyamabanga mukuru w'uwo muhari yagiye mu Rwanda gufasha abanyeshuri bari barahungiyeyo gutangura umuhari wabo nabo, umuhari witwa Bampere. Imwe mu ndongozi z'uwo muhari yari Melchior Ndadaye. Nyuma y'imyaka 21 aba mu mahanga, Libere Ngendahayo yagarutse mu Burundi mu mwaka w'1992 aba mu ndongozi z'umugambwe mushasha witwa Frodebu. Mu mwaka w'1993 Libere Ngendahayo yatowe kuba umushingamateka. Kwa 10 ukwezi kwa karindwi 1993 naho agenwa muri leta ya Perezida Melchior Ndadaye. Yagumye mu mareta yose yakurikiye gushika intwaro ya Perezida Ntibantunganya itembagajwe mu mwaka w'1996. Uwo mwaka yaciye ahungira muri Tanzania hamwe na Honorable Jean Minani yari arongoye Frodebu. Libere Ngendahayo yahungutse inyuma y'amasezerano ya Arusha mu mwaka wa 2000. Ashika yigisha muri kaminuza y'Ingozi, yongera asubira mu kibanza ciwe c'ubushingamateka nk'uwatowe mu mwaka w'1993. Muri 2002 Libere Ngendahayo yagemwe guserukira mu Burundi i Paris mu Bufaransa. Amabanga yabayemwo gushika muri 2006, aho agarukiye mu Burundi yarakoze amabanga atandukanye muri leta, yongera abandanya kwigisha muri kaminuza. Yahavuye anazezwa igisata c'inyigisho muri kaminuza y'Ingozi. Mutama aciye bugufi. Abanyeshuri yigishije Ingozi nibo bavuga cane ingene Dr. Ngendahayo yabakunda kandi yabigisha neza cane. Benshi barwandikiye ingene yari umuntu afata kumwe abanyeshuri bose, adacaguye iyo bava canke ngo agire ibindi arabako. Mu ndoto ziwe Libere Ngendahayo yavuga ko yipfuza gukora ubushakashatsi ku ngwara zimwe zimwe zibangamira Abarundi. Yashaka kwiga ingene yozituza. Naho atashoboye kubikora akiri umushikiranganji w'indero, Libere Ngendahayo yavuga ko ikintu ca mbere cihutirwa mu bijanye n'indero mu Burundi ari gusubiza agateka umwigisha, agahabwa umushahara umuha iteka kugira nawe yitwarike abo ajejwe. Libere Ngendahayo yavuga ko ababazwa cane n'ingene ubumenyi buguma busubira inyuma mu mashuri. Hari umurwi w'Abarundi Ambasaderi Dr. Libere Ngendahayo yakarira cane abanyepolitike. Mu gihe cy'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Libere Ngendahayo yavuze ko adahatahura ingene hari abantu bibaza ko aribo bonyine bashoboye gutwara Uburundi, bakihambirira ku butegetsi kugeza naho igihugu kigwa mu kaga. Libere Ngendahayo yarababazwa no kubona kuva Perezida Ndadaye yishwe ata munyapolitiki w'igihagararo ciwe arasubira kuboneka ngo atabare Uburundi.
Reverend Ndahayo yitabye Imana buca yahimbazwa imyaka 31 iheze Perezida Ndadaye agandaguwe, agiye afise imyaka 74, asize umukenyezi n'abana 6. Turahojeje umuryango w'umuhisi kandi tumusabiye ko yoruhukira mu mahoro. Ibihe byiza nibyo tubipfurije. Mu kari kanya kari buze turaza tubaha inkuru zirebana n'injyane ziri muri CNDD FDD.